Nshuti bagenzi mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uno munsi rero ndabazaniye bishasha kuri bamwe abandi bashobora kuba babizi ariko nagira ndabereke ukuntu ushobora kuraba yuko muri WhatsApp yawe atabantu bakwinjiriye n'ingene nawe ushobora gukoresha WhatsApp ku zindi mashini canke ku zindi telefone ubwo ubikurikirane neza gushika mu mpera. Ariko ikintu ngomba ndagusabe, ibi ngomba ndakwigisha ntabwo nshaka yuko uzobikoresha mu buryo butari bwo. Jewe ndariko ndabikwigisha kugira ngo umenye ingene uvyirinda, ntabwo ngomba ndabikwereke kugira ngo uzobikoreshe mu nzira zitari zo, kuko birahanwa n'amategeko. Kirazira kwinjira muri WhatsApp y'umuntu ataburenganzira ubifitiye. Ari naco gituma rero nawe ngira ndakwereke kugira ngo urabe ntihagire umuntu azokwinjirira mu mashini yawe muri WhatsApp yawe cyangwa kurabire amabanga akorerwa muri WhatsApp yawe. Ikintu rero nagira mpereko nuko nagira ndabahanura gukoresha bwa mbere WhatsApp yizewe. Ni ukuvuga WhatsApp ziri ubwoko bubiri, hariho WhatsApp Messenger akaba na WhatsApp Business. Izo zikorera muri Play Store canke muri App Store ukoresha iPhone, ukoresha Android naho ni muri Play Store. Ukayikura yonyene hama ukazorishira ajour kugira ngo wikingire abantu bashobora kuba bakwinjirira muri WhatsApp yawe. Uburyo bwo kugira ngo wikingire kandi nuko ushira ku rufunguzo kuri WhatsApp, kuri telefone, kuri WhatsApp, aho hose hakaba hariho ingene ziri protege. Ikigo cuno munsi rero kiri kuntu woraba yuko WhatsApp yawe itari gikoreshwa ku zindi mashini z'abandi bantu kuri n'amatelefone, hama ugacubikuramwo usanze birimo. Kandi ndakeneye kubona muri commentaire yuko mwabikurikiranye ko atamuntu n'umwe asigaye inyuma, ko mwese mwabiravye gushika ku mpera, kuko mu mpera ndaza kubereka ingene uteranya WhatsApp n'indi telefone. Ubwo rero nakantu kiyongerako ka bonus. Reka rero dutangure rero. Urabo ufise internet muri WhatsApp yawe, muri telefone irimo WhatsApp, ufise na internet ku mashini yawe kuri ordinateur, ucugenda kuri ordinateur ukandikamwo web WhatsApp je arimo nka entre hama okay. Haraza ibintu bibiri ku mashini, haraza akantu get app canke obtenir application. Ni ukuvuga wikiritse ko teresharija WhatsApp uzoza urakoresha ku mashini, nayo izohora yuguruye, izozana akantu kameze bavyita QR code. Niko rero duca dukoresha ka QR code, kaba ako wakoresheje ngaha ugize download canke kaba kako muri browser canke navigateur. Navigateur mbashatse kuvuga Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge n'ibindi. Reka handiko nkoresha Microsoft Edge. Okay, reka rero ndaberekere ingene ucu connecta kuri telefone yawe. Ukuvuga ndagenda muri buno burungu butatu, ndabona mo hano handitse ko link device, canke tubanze tuyishire mu gifaransa kuko nizera ko beshe bariko barankurikirana bumva igifaransa. Reka ndashire mu gifaransa nshinga ni konte hama ndayihinduye mu gifaransa. Okay, ndaje. Okay, voilà. Ubu ndagiye handitse ko ngo ni appareil connect, hacage hari linked device. Niyo nca nkirika ko rero uku hama nkaca ngira connect canke link, bambwira ko nkoresha wifi canke amayinite mu telefone, ndemeje ko nkoresha mu telefone. Rero je kugira ngo abantu ntibaze barishira kuko bagombye nashizemwo code. Icyo ni ikindi kigwa n'amagikenera murabinyereka muri commentaire, hama nkaca ndabisha hehe kuri ya ordinateur yanje, muri navigateur yabi canke yindi yabiki. Murabona ko ku telefone yanje iki ifatana na linked device. Okay, ubu rero nagira ndabereke yuko nshobora kwandikira umuntu ntakoresheje imashini. Nimba ari umuntu yakwinjiriyemo yakoresheje imashini, nimba ari wowe ushatse kujamwo, wandikira umuntu uti ushaka kumwandikira hello Jerome,
ubwo message iragiye ingenda abe nga hello Jerome ngibi vyagiye hello Jerome ngiye yagiye message kandi ntabwo ari je nayanditse rero Jerome nawe agaca yishura ati Jerome nawe akaca abona message ati agaca yishura ati hello my friend akaba arishuye ubona yuko message iza kuri WhatsApp yo ku mashini yawe igaciza no ngaha kuri ku mashini. Okay, kuvuga rero WhatsApp yawe ikirakora. Ikindi naco nuko ushobora guteranya mashini kuri WhatsApp yawe ukayiteranya na WhatsApp yo ku telefone. Reka rero mbanze ndakwereke yuko nkubu naho ari nk'umuntu yagutwaye telefone wagiye gusharija utagiramo code ari naco ciza cuko kwamufisemo code. Ushobora kuja gusharija telefone ahantu ubona ko umuriro wamugoye ari ufise impunzi agaca yinjira muri WhatsApp yawe udafisemo code hama agaca kumakora. Reka dukuremo connection ngaha dukuremo connection muri iyi telefone yawe. Ubu turi offline mu telefone. Murabona? Reka nondere Jerome gute? Message ntiyagiye ku telefone. Mugabo ndamwandikire ni uraho. Reka ndamwandikire urakomeye. Ndamwandikiye nkoresheje imashini entre kera ndamwandikiye kandi urumva nawe ntareka kwishura akaba yibaza yuko muri ego ndakomeye kuri WhatsApp ku telefone yawe yirazima mugara kuri WhatsApp yawe ngiyibandanije ikora aka kantu muri kumrakabona. Okay, ni kuvuga yuko ikintu wakora ni kugira ngo urabe yuko WhatsApp yawe atamuntu ari connecte. Okay, ubuye nta muntu ashobora kukwinjiriramo wundi kiretse wa wundi yarafise imashini. Reka twugurure internet tugire duconnecte ko iyindi. Ubu naho haje umuntu afise nta code ufise muri WhatsApp yawe uhaye umuntu afise telefone. Ubu naho tugomba turabe ku ufise telefone naho adafise ordinateur ingene nawe abigenza. Ku telefone dufate n'uyundi afise telefone afise telefone. Okay, umuntu afise telefone nawe adafise ingene abigenza agomba kukwinjiriramo muri telefone agomba kubikoresha cyangwa nawe birashika ukabugomba yuko ari WhatsApp y'akazi ugomba ko abakozi bose bagenda bafise WhatsApp mubona ivyo mwandikiranira n'abakiriya impaka byose umuntu abishire muri negative. Hari usanga ari byiza ko tubikurikirana kumwe. Nawe kuna bigenza rero bigenza gute ari umuntu akeneye aragenda ku telefone yiwe akugurura browser akandikamwo web WhatsApp nawe mesherishe kandikamwo web WhatsApp. Aha rero hari akantu ngaha katari ubona ubwa mbere ugize web WhatsApp haraza ikintu nk'iki urabona bagaca kugira ngo telecharge n'ibiki rero kugira ngo ushobore kuyikora ni ukuvuga yuko uwo muntu ashaka kwinjira muri iyo telefone yawe canke wewe nyine ushaka kwinjira muri iyo mukoresha mu kazi kugira ngo mugume muyikoresha muri benshi ucukirika muri ubu burungu butatu hama desktop site. Okay, voilà ikihindurira intuze ucufata rero ya telefone yawe n'ubundi urimo internet acugenda muri appareil connecté hama bana kwicizana na vya bindi byo kuntuze bimwe twabona ku mashini ya code QR code
kizana QR code, ni kuvuga hose haba harimo ama connecteur appareil kwa kundi wagenza ubwa mbere. Okay, je ko iri kuko iri protege ntawe ushaka kubikora, tugenda ugacugira scanner. Voilà, ni ibiki rero bibaye rero ubu dufise appareil zibiri ziri connecte kuri rya zina rya Kazabukeye. Ni kuvuga wewe rero nimba araba ya telefone yawe dufate n'ubundi nta connection irimo, dukuremo connection nayo, ariko hari abantu babiri bari kuri umuneko yandikira Jerome yagumye amwandikira hi, wana kwa yandi iyo ku mashini arandika handi muntu zeye nta kiriko kiraboneka muri ya yindi yo ku mashini yo ku telefone yanje navuye ku murongo, ariko hariho abantu baguma bandikira umuntu yitwa Jerome, bandikira n'abandi bafise amanimero bibaza ko ari jewe ariko atari jewe, atari Jerome ariko aravyandika. Okay, murabona ni iragiye, murabona ko hero igiye, murabona kuri ya telefone ibintu biriko birandikwa, hariko handikira kuri telefone wogeje reka dufate Jerome yarungitse audio, yarungitse audio, dufate allo Jerome, nagira urabe buno butumwa ndagusigiye kugira ngo nanje uhapfe unyishura, birihutirwa cyane uzobandurikiye amafaranga ya na igurira saa sita. Ibaze nk'ubu rero vyashitse akaba ari umuntu yivye telefone akaca yandika nka message ngiye akanukira abantu yayikwivye telefone udafisemo connection, birasaba yuko connection yawe itegeza kuba irimo connection yawe protect, no kuvuga WhatsApp yawe utegeza kuyishiramo code. Murabona rero iciza cyo gushiramo code, murabona yuko ari iki, murabona kuri ya telefone kuri ya telefone yawe ya audio yagiye, mugabo kuri telefone y'ukuri yawe ntabwo uri ku murongo, ugaca ugenda ku murongo, ugiye ku murongo. Okay, tubona za message ziraje, murabona ntivuze ngaho kubera akanashize ko hejuru, reka ariko hamburitse dufate allo Jerome, nagira urabe buno butumwa ndagusigiye kugira ngo nanje uhapfe unyishura, birihutirwa cyane uzobandurikiye amafaranga ya na saa sita. Ibaze nk'ubu rero mwabibonye rero, mwabonye skandale rero, rero no kuvuga iki rero, sindiko ndabatera ubwoba, ariko niko nababwira akamaro ko guprotege ama telefone yanyu. Okay, no kuvuga genda muri bwa burungu butatu, wumva okay, urugura WhatsApp bisanzwe ucugenda muri bwa burungu butatu uri ngaha muri description utubona ama appareil connecté canke linked device. Ngomba mfate wa muntu ariko kuri ordinateur ndamukuremo deconnect. Uni kuri ya mashini, ni kuri ya telefone, aha ni kuri ya mashini, mwabonye ku mashini aravuye ko no ku telefone wese aravuye. Ubu nta numwe ariko arakurikirana ivyo ndiko ndakora, nuko rero mwese mugende ngaha murabe ko atakintu kiriko ngaha kihari removing ukuremo, baza barakwinjiriye barakuravye ivyo ukora. Akantu magakunze ndagusavye rero wewe wabiravye ubanze icambere ugire s'abonner kuri konte yanje canke utabibonye ingene bigenza naho urabibona ngaha muri description ndagwa link ugire s'abonner canke follow, ubigira rimwe ntusubira kuko ubisubiriye ubuvuyemo. Sinzi ko hari kibazo wowe ufise ugifise ucandike muri commentaire, ndakeneye ko mwese muba protege, mwese mu telefone yanyu atamuntu ashobora kubinjirira, kandi ndagusavye yuko wewe nawe wabiravye utobikoresha kuko utariko ibi bintu hamwe winjiye mu telefone y'umuntu utagira uburenganzira birahanwa n'amategeko y'ibihugu byose bibaho mu isi, kubera nibi vya cyber security biba bifise amategeko yavyo. Ndagusavye rero ubihereza abantu benshi bashoboka kugira ngo bikingire
kwinjirirwa mu matelefone yabo. Murakoze. Yari Jerome Kazabukeye, naho ubutaha mu bindi nk'ibiye. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.